tugiye kubandanya ivyigwa nkuko bariko barabivuga bakeneye ubushobozi bushoboza kwiga kwicara amasaha kuzobandanya gushika kw'iherezo ry'ivyigwa ubushobozi hanyuma turakeneye gushingwa Imana kumenya Imana kuko bahatari guhishurirwa abantu bigira ko bikomeye. Umwe niwe yama avuga yuko ikintu ataco kitwaye n'ikintu kitakubabaje uzocamamwo nta mugambi wo kwivamwo wigera ugira kutamenya Imana kwacu bitatubabaje ataco bidutwaye tuzokwiyanira muganira tubabaza tuzohaguruka tugende twige hanyuma tumenye Imana. Haleluya. Kandi impwemu yera ahishura mu byo bize, impwemu yera ahishura isi itafatiye yego. Kandi Imana yanikoresha abantu sero y'ibyo ya connaissance bafise kya kintu utarakimenya Imana ntizobikoresha. Iramutse igukoresheje naho ni ubushobozi bwayo ni ubugombe bwayo. Rero je nitwa Jean Imana ndabibutse ibyo yazi ko kumurengera ngo kandi Jean Imana hanyuma jewe sengera mukitabu nyakariyo n'inama nshinge n'ibintu bimaze kw'abana. Hanyuma nkaba nkora akazi ka leta mari ese umudamu rero ibyo muri presentation gakwiye ibuka Leontine, ibuka Rome, ibuka Jean nae umva ko mwese ndabazi. Hanyuma nkuko bavuze yuko dukeneye ubushobozi reka turirimbe akaririmbo katuzanira ubushobozi bw'Imana kugira ngo ibintu byose bibe mekanike ariko dukorere mu bushobozi bw'Imana. Sukawa mahuta nejate mahuzure bone kwaka kugeza ntiruzozira. Sukama mavuta nejate mahuzure bone kwaka kugeza ntiruzozira. Amavuta utabaza mwami wanje morenaka ukuzaza uzambone kure mwami wanje tuzajane. Amavuta mitabaza mwami wanje morenaka ukuzaza uzambone kure mwami wanje tuzajane. Mwami Yesu turasabye amavuta aka kanya, turasabye amavuta, turasabye ubushobozi atawufise ntaco yokora, ntaco twokora tudafise ubushobozi budushoboza kwicara amasaha 5, budushoboza kwiga no gutahura ivyigwa,
turasabye mpemu yera ngo aze araduhishurira ijambo ryose icyo rigombye kutubwira mu izina rya Yesu. Turasabye ngo mpemu yera aganze kano kanya. Turasabye Imana iturinde kurambirwa. Turasabye mu izina rya Yesu tubane na Yesu kuva mu ntango y'iki kigo gushika mu mperezo. Urakoze Mwami Yesu kubyumvise kandi ugiye kubikora mu izina ryawe ryera no tubisenze, amen. Murakoze, murashobora kwicara. Sinzi ese wari ikigo cyacu kivuga ngo no caractère. Le caractère du cyane, le caractère divin. Mu Kirundi tuvuga ko ari akamere k'Imana. Akamere k'Imana, ariko kandi kubera akamere ari ijambo ritaja muri pluriel, akamere, ubumere, turashobora kuvuga ubumere n'akamere nengo ntirija muri pluriel, turaja kwitiza ijambo rivuga uburanga bw'Imana. Uburanga cyangwa uburanga bw'Imana. Hanyuma rero uburanga Imana, kumenya uburanga bwayo biradufasha. Kumenya uburanga bwayo biradufasha. Abantu nibo bayamaze ngo waruka utabaza. Rero hari abantu batubaha Imana kubera kutayimenya ikintu. Hariho abantu batagendana n'Imana kubera kutamenya ikintu. Haleluya. Rero kugira ngo Imana uyubahe nk'Imana ni uko uyizi, kuko Yesu yarayitubwiye ngo yera abandanya kuyitujura. Ariko rero Imana twebwe abantu turafite limite, dushobora kumenya Imana mu bumana bwayo, ko Imana ni Alpha et Omega. Dushobora kuyimenya yose ukwiriye. Muga Imana yarihishuriye umwana w'umuntu. Haleluya. Hanyuma rero Imana irafise uburanga bugabuye mu mice ibiri. Hariho uburanga bita les attributs, non moraux, les attributs non moraux, hanyuma les attributs moraux. Les attributs non moraux rero baravuga ngo tubanze tubitangure byose twese kumwe. Les attributs non moraux ni uburanga Imana yisangije idasangiye n'abana bawe. Okay? Kandi ubwo buranga Imana yisangije
nibwo butuma dutinya Imana. Atari ukuyitinya burya umuntu atinya intama, ahuye n'intambwe kandi n'imbwa mw'ijoro. Ari n'umusuma. Gutinya Imana bisigura kuyubaha mu bumana bwayo. Hanyuma nico gituma abantu benshi badatinya Imana, kubera iki? Ntibazi uburanga bwayo yisangije, usanga batayitinya canke badakurikiza ivyagezwe vyayo. Hanyuma les attributs moraux ni uburanga usanga Imana isangiye n'abantu, isangiye. Rero tuzobona kumbure muri kino cigwa n'amazina y'Imana, amazina amwe y'Imana. Amazina y'Imana yerekana uburanga bwayo. Reka rero duhere ku ntangamara. Icigwa ni le caractère de Dieu, le caractère divin, na duhere kuri Ezekiel. Intangamara bavuga ngo intangamarara, abandi nabo ngo intangamarara. Rero numva icumvikana ari intangamarara, kuko amarara ni apeti, ni musiguro ya apeti akayabago. Donc intangamarara ni iguha akayabago ko kubandanya usoma ibikurikira. Amen. Intangamarara nashobora kwandika intangamarara nk'uko bisanzwe biri. Imana irafise uburanga isangije, uburanga yisangije n'uburanga isangiye n'abo yaremye, kuba abantu. Imana irafise uburanga yisangije n'uburanga isangiye n'abo yaremye, abantu. Uburanga yisangije ku murongo, uburanga yisangije butuma Imana igira igitinyiro n'icubahiro, bigahamagarira abantu kuyubaha no kuyigamburukira muri byose. Bigahamagarira abantu kuyubaha no kuyigamburukira muri byose. Igitinyiro n'icubahiro, ibyo biri mu buranga yisangije, bituma abantu bayitinya, bayubaha, kandi bigahamagarira abantu kuyubaha no kuyigamburukira muri byose. Turaja gusoma umurongo wo muri Kuvayo 15:11 na Yoweri 2:11 na Daniyeli 12:1-3. Daniyeli 12:1-3. Ku murongo, uburanga Imana isangiye n'abantu butuma abantu barushiriza kurondera gusa nayo. Uburanga Imana isangiye n'abantu butuma abantu barushiriza kurondera gusa nayo, nk'uko muri Matthieu 5:48 abivuga. Nk'uko muri Matthieu 5:48 abivuga. Muri Matayo 5:48 avuga ngo mwebwe nimube agahore nk'uko so wo mw'ijuru ari agahore. Yego. Hanyuma
nk'uko nabivuze uburanga bw'Imana bugabuyemo imice ibiri, hariho uburanga Imana yisangije n'uburanga isangiye n'abantu. Ubu buranga Imana yisangije hariho icyo bita omniscience, Dieu est omniscient, Imana izi byose. Hanyuma hariho akandi karanga omnipresence, nuba Imana iri hose kandi ibera hose icyarimwe. Hariho omnipotence, Dieu est omnipotent, Imana ishobora byose. Turaja kuraba kamwe kamwe mu buryo bw'incamake turabe icyo tugakura. Hanyuma Imana ni immuable, nuba Imana ihinduka. Imana mu buranga bw'Imana ihinduka. Ubwo n'uburanga tugiye kubona kumbure uno munsi amasaha yabishoboza. Uburanga Imana isangiye n'abantu hariho yuko Imana ari nziza. Yego. Amen. Amen. Imana ni nziza. Imana yasangiye n'abantu n'abantu beza. Yesu. Yesu. Imana iragurutse. Imana ntacabikora. Yesu. Imana ntiyerereza urubanza ku butarufise n'ibindi n'ibindi. Ariko rero ubuhuye tudatevye reka dusome kino gisomwa muri Kuvayo 15:11. Kuvayo 15:11. Hariho hashitse uhoraho mu byitwa Imana niyihe ihwanye nawe, niyihe ihwanye nawe, wewe w'icyubahiro kivuye mu kwera, wewe uteye ubwoba ubw'intambara ikora, wewe ukora ibitangaza. Haleluya. Mu zindi mana zose zibaho ku isi, murazi ku isi hari imana nyinshi. Uyu mu ndirimbo ya Mose irabaza ati mu zindi mana niyihe mana ihwanye nawe? Niyihe mana iteye ubwoba nkawe? Niyihe Imana ishoboye nkawe? Niyihe yindi Imana iri hejuru y'izindi mana nkawe? Bazi ku isi abantu barafise ibintu bubaha, abantu barafise ibintu basomera. Rero igihe usanga abantu bubashe abantu nkabo gusumba abantu. Aho rero ni kwa kundi natangura kuvuga nti ikintu ataco bigutwaye kitakubabaje urondera kukivamwo. Urumva kutamenya ko Imana ihambaye gusumba izindi mana, ibindi bigirwamana biri ku isi utabimenya, novuga ko ari enderesement, novuga ko ari ukwitagara. Ariko turahamagarirwa kumenya ko Imana ihambaye gusumba izindi mana, kuko niwamenya ko Imana ihambaye gusumba izindi mana, gusumba abami bo mu isi, gusumba abantu, uzoca umenya ukungene ugendana nayo, uzoca umenya ukungene yubaha, uzoca umenya ukungene yisonera, uzoca umenya ukungene uyigambukira. Aha abantu batagambukira Imana, batumva ijambo ry'Imana ko batayizi. Amen. Haleluya. Reka dusome
muri Yoweri 2:11. Yoweri 2:11. Ariko wari wahashitse bikuruse. maze uhoraho akarangurura ijwi imbere y'igitero ciwe, kuko ingabo ziwe zihambaye cane. Mbega uwo yama ashitsa ijambo ryiwe ni uw'ubushobozi, kuko umunsi w'uhoraho ari uhambaye kandi uteye ubwoba cane. Ninde yoshobora kuwihanganira? Ingabo z'Uhoraho zirakomeye, ingabo z'Uhoraho zirateye ubwoba. Uyu Yoweri rero aravuga ati umunsi w'Uhoraho ndashobora kuwihanganira. Umunsi w'Uhoraho ati uteye ubwoba, nta muntu ashobora kuwihanganira, kubera Imana ikomeye, kubera Imana itinyitse, kubera uburanga bwayo. Imana ishobora byose, Imana ibera hose icyarimwe, Imana izi byose, inyabushobozi. Umunsi wayo ninde ashobora kuwihanganira? Igituma rero turondera kumenya Imana, turondera kumenya uburanga bw'Imana, ni kugira ngo ushobore kugendana nayo, ushobore kugendana n'ibyo igomba tuyizi. Kuko icyo utazi uzokirondera, ikizokuraza ikiro, ikizokuraza nta musonga. Icyo utazi uba ukizi nyene, nta bwoba, nta n'imigambi, ariko Imana yacu ntitwayimenya. Mu buranga bwayo tuzomenya ukungene tugendana nayo. Yo burya nome sans objectif, usanga umuntu atantumbera afise, nta n'imigambi. Hari abantu badafise imigambi, kubera nta ntumbero. Kuko wishize imbere objectif mu gukora, ukora wisunga ya objectif, ya ntumbero. Igituma rero abantu badatinya Imana bayizi, murazi yuko hariyo abantu benshi badasoma ijambo ry'Imana. Ibyo bariko baravuga, icyo yariko aravuga kudahishurirwa, abantu badahishurirwa. Ushobora guhishurirwa ugasenga. Imana ivugana natwe bitewe mu masengesho, kandi ntushobora guhishurirwa ugasoma Imana. Ntushobora guhishurirwa utiga Imana. Rero guhishurirwa bica mu nzira nyinshi, bica mu gusenga, bica mu gusoma, bica mu kwiga. Urazi ko ushobora kuba uriko urasenga ukaza wumva ikintu, Imana iraguhaye ijambo. Urashobora kuba uriko urasoma ijambo ry'Imana ugahura n'ijambo ry'iwawe rihuye na circonstance uriko uracamwo. Haleluya. Rero tumenye Imana, nawe tudashobora kuyimenya mu bumana bwayo, Alpha na Omega. Rero ngo umunsi w'Uhoraho uratinyitse. Rero nimba umunsi w'Uhoraho utinyitse, twebwe abizera, kuri twebwe abizera n'amahoro masa. Muga ku batizera, ku banyabyaha, uwo munsi ni wo uzinzi nani, uwo munsi uratinyitse. Haleluya. Ni hahandi ngo bazorondera iki umusozi ubagwako, uwo musozi nawo ubabwira uti naje nabuze ikingwako. Bazorondera igiti kibagwako, icyo giti nacyo kibabwira naje nabuze ikingwako. Kubatizera, ku banyabyaha. Daniel 12 turabe icyo hatubwira, tubandanya. Daniel 12
nanjye nsome. Daniyeli yerekwa iby'igihe cy'iherezo. Maze icyo gihe Mikayeli azohaguruka, niwe mugabisha ahagarikiye ubwoko bwanyu, kandi hazoba igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Ariko icyo gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka. Kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mu ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n'ibitetegwa bitazoshira. Kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ukayangana ko mu itazanure y'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Urumva n'iyi passage iratubwira igihe giteye ubwoba, iratubwira igihe giteye ubwoba kizoshika, ariko kandi yuko muri icyo gihe hariho abazokwikangurira ubuhige rusange, abazokwikangurira la vie éternelle, abizeye, n'abandi bazokwikangurira ubumaramara. Igituma rero turondera Imana, igituma rero twiga ijambo ry'Imana, igituma dusenga ni ukugira ngo tuze tumaramare, kugira ngo tuze tumaramare, kandi ni ukugira ngo tukomeze rusari notre salut, la vie éternelle, kugira ngo tubikomeze. Haleluya. Amen. Hariho rero n'abandi ngo abashikanye benshi ku bugororotsi bazokayangana nk'ukayangana kw'inyenyeri zo mu gaturuturu. Rero kandi ibi ntibizoba amasezerano y'Imana azoba. Abashikanye benshi ku bugororotsi bazokayangana, bazokwaka nk'inyenyeri zo mu gaturuturu. Rero nimba tugomba kuzokwaka nk'inyenyeri zo mu gaturuturu, ikora umurimo w'Imana. Muri Matthieu 28:18-20, mugende mu mahanga yose, mubwire ibyaremwe byose, mubahindure abigishwa banje, mubigishe kwitondera ibyagezwe byanje. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kandi aya mahanga batubwira, n'ababwira ngo muri Amerika naho nayo nyine tuzoshikayo, nibabaze ngo ni muri Australia nayo nyine muga tuzoshikayo. Mugabo aya mahanga bavuga ni guhera muri kwaye narwaye, utangura gushinga intare mu kibano muri kwaye mu nzu ajya wowe pasiporo muri famille yawe, muri pasiporo urumubye umuvuga w'utuntu ni umuco Imana yarahaguteretse, kandi bizoyangara niwe uzobiba muri famille yawe ibitariko biragenda neza. Abana usanga batagondwa, abana b'urumogi, abana bagira bigenze uko ayijoro bamaraya iki borerwa bajya Imana yarabishize kugira ngo ubarinde ibyo. Kandi nibashika kugororoka, abana ari wawe nibashika kugororoka, ni wowe uzoba wababereye umuco, kandi uzokwaka nk'inyenyeri nk'uko Imana yabisezeranye. Mu kibano bajya mu bana, nibakwambura ko umuco mwiza bakagororoka, uzobiharugwako igitsibo cyabo. Haleluya. Aho ukorera ku kazi kayangana bakubonye. Yesu ashimwe cyane. Hariho abantu bitwa abapasitori ku kazi, bitwa abapasitori kubera bakayangana. Sinzi igituma je mu kwishuri hari umuntu akunda kunyita pasitori,
Pastor, mwasi di pastor. Yesu ashimwe cyane. Umva iyi kondisiyo. Aho uzoshikana abantu ku bugororotsi azokwaka nk'inyenyeri. Kandi none ibi udasoma ijambo ry'Imana bibobeye. Womenye igituma umuntu azokwaka nk'inyenyeri. Kandi utabisoma, kandi utabibwiwe. Nicyo gituma twiga ijambo ry'Imana. Rero ibi turamenya buno buranga kugira ngo tinye Imana, tuyubahe, tugendera amabwirizwa yayo nk'uko yabwiye Yoshua, ibyagezwe byanje muze mubyambare ku ruhanga kandi muze mubirimbure ku murango no mw'ijoro. Kuko ibyo byagezwe kiriya gihe nibyo byatuma Abanyisirayeli bagororoka baba bagororotse mu kubigendera, mu kubyubahiriza kwabo. No munsi batubwira kwizera Kristo. Ngo Imana yituraye mu maraso ya Yesu Kristo, ibona turabagororotse. Nga andehoro disondo Jesu umunyabyaha. Amen. Hanyuma aparsa gutinya Imana, kugendera mu byagezwe byayo, hariho uburanga na bonté de Dieu, la justice de Dieu. Natwe tugerageza rero ko hariho umugani uvuga ngo tel fils. Nimba turi abana b'Imana koko muri Jean 1:12 bavuga ngo abana bose yabaye gucika, ubasha gucika abana b'Imana. Nimba turi abana b'Imana, Imana Dieu est bon, natwe tugomba kuba bon Imana. Imana yihangana, natwe tugomba kwihangana nk'uko Imana yihangana. Imana igira neza, tugomba kugira neza nk'uko Imana ivuga. Muri Matthieu 5:48 niho bavuga ngo mwebwe mube agahore nk'uko so wo mu ijuru aragahore. Agahore karanga. Mu buryo n'isi naho yo kubona uvuga ati eri na gahore, Leontine na gahore, Steve na gahore, Jean na gahore. Tumwitegereje gari abantu usibye yuko umuntu ashobora no gucumurira aho yicaye kandi atatembereye mu byiyumviro. Hariho abantu kwema isi rawe santasha naho ibisigaye ari iby'Imana. Amen. Rero nibyo akamaro ko kumenya uburanga bw'Imana. So conforme à Dieu, dushushanywe n'Imana. Hari ijambo rivuga ngo ntimushushanywe n'iby'iki gihe, ariko dushushanywe n'iby'Imana, tugire ishusho nk'iya Yesu, nk'iya Kristo. Okay, rero turatangurira kuri les attributs nomoraux de Dieu. Turabe imwe imwe. Omniscience. Nandike Imana izi byose. Omniscient. Dieu est omniscient. Imana izi byose. Imana niwumva bifite akamaro urabyandika. Imana izi ibyo muri kahise, ibyo muri kubu, n'ibyo muri kazoza. Muri kahise, kubu, no muri kazoza. Nimba muri kazoza hazoba iki? Hazoba iki nyene? Tuvuga iki? Nimba muri kazoza Tanganyika izoba yageze mu Buyenzi, Imana irabizi, mugabo ntushobora kubimenya. Muri mbe Obama yatwaye mu Ankerane. Reka bazi dufate muri 1900
muri 1970 Obama ntiyatwara muga Imana yari izi yuko hazoba umuntu muri Amerika yitwa Obama azotwara Amerika vrai Imana yari ibizi, Imana izi byose. Umviriza aka kandi kantu nako, Imana iriyizi ubwayo, Imana iriyizi. Hanyuma Imana Data, Imana Mwana, Imana Mpwemu Yera barazinanye neza, barazinanye neza atagasorobo. Muri Matthieu 11:27 niho bavuga yuko Imana izi umwana wayo. Ntawe umenya umwana Imana utagize nte itamuhishura, kandi ntawe umenya Data atamuhishuriwe na Mwana. Nibyo? Hari n'ahandi Yesu yavuze ati ntawuza kuri jewe Data atamukwegereye. Barazinanye kandi Yesu yaje kutumenyesha Data. Muga Data nawe niwe adusunika kwa Yesu, kuko ngo ntawe umenya Yesu Imana itamukwegereye. Barazinanye. Uno munsi naho Mpwemu Yera ngo afata ku bya Yesu akabigushira. Barazinanye, izo connaissent. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit se connaissent parfaitement. Amen. Muri mandike na 1 Corinthiens 2:11. 1 Corinthiens 2:11. Kuko aha niho bavuga ngo ntawe umenya ibyiyumviro bya Data, ntawe umenya ibyiyumviro by'Imana. Mpwemu wenyine asonda, Mpwemu Yera niwe azi ibyiyumviro by'Imana. Amen. Mpwemu Yera niwe amenya ibyiyumviro by'Imana, hanyuma akabituzanira natwe tukabimenya. Ni muri ya nsiguro, muri rya jambo navuga ngo Imana iriyizi ubwayo. Hanyuma akandi gatre sinzi ko mwagize mu madre, Imana irazi ibyiyumviro by'abantu n'imitima yabo. Imana irazi ibyiyumviro by'abantu n'imitima yabo. Zaburi 39. Imana irazi ibyiyumviro by'abantu n'imitima yayo. Zaburi 39 avuga ngo mwariko murandika, reka ndahasoma. Uhoraho waransuzumye uramenye. Ni Dawidi avuga. Urazi iyicara ryanje niba hasi ryanje, umenyera kure ibyo niyumvira. Usorongora inzira zanje n'iryama ryanje. Urazi iminyuro yanje yose, kuko atajambo riza ku rurimi rwanje wewe Uhoraho utararimenya gose. Urumva n'ibyo tuba tutaravuga Imana irazi iyicara ryanje, irazi iva hasi ryanje, irazi ibyiyumviro byanje, irazi n'ibyo nzovuga ejo, kandi ibyo byose bizi amemeta. Imana irateye ubwoba bene. Imana irateye ubwoba. Nimba wicaye ngaho oye ufitiye ifitina mugenzi wawe ari ngaho oye hamande iwawe, Imana iba yayibonye. Umva rero Imana ahaye imbere y'Imana twambaye ubusa turagaragara. Imana iratuzi. Naco gituma dukwiye kwama twisabira imbabazi ku kantu kose, kuko Imana irabizi. Umwe niwe ahora avuga ati amwe Imana iduhishurira imitima y'abanyeshengero bicaye aho hose aho kwiruka. Ko hariho abantu bafite imitima iri mw'ibikere, iri mu rwanko, iri mw'ishari, naka warangiye cyangwa narandushije aka n'ibi.
tukabibona ngira nta muntu yasubira gutengera ariko twizere yuko mu ishengero ry'Imana naho batamwumva uburisaka ko hariho abantu yitumira, hariho abantu Satani atumira mu ishengero usanga bafise iyindi mitima idahwanye n'iy'abanyeshengero abana b'Imana. Amen. Rero Imana iratuzi. Muri Yeremiya 1:5 niho Imana yamubwiye ntarakubumbira mu nda ya mama nari ndakuzi. Imana izi byose bene data. Imana iratuzi tutaravuka. Imana iratuzi no mu zabukuru aho tuzobera batanu. Imana irabibona gutya ibyo tuzokora, icyo tuzoba turi, Imana byose ibibona. Amemeta irabizi. Imana irazi ibintu byose icyarimwe. Reka iyindi mirongo kumbure idufashe. Imana irazi ibyo dukenye. Reka dusoma muri Matthieu 6:8. Ahantu uhasomye urabona yuko Imana izi uhoraho azi ibyo dukenye. Imana irazi ibyo dukenye n'ibyo dukeneye tutarabivuga. Imana irazi ibyo dukenye. Amen. Umuntu agace yibaza n'uko Imana imbwira yuko umuntu areka kandi izi ibyo dukeneye. Kubera nk'ubu uhuye muhira utarasaba agafu ko kurya, utosanga kateretse ngaho uhuye ku meza igaha agafu k'igitungo. Imana yiteguye, yari izi yuko gakeneye mugabo umuntu ashobora kubera ko Imana yari izi yuko n'umunsi nja kuraguka mugabo ihindura kwisaba. Imana ihindura kuvuga na communication. Icyo ni kimwe. Mwandike na Yohana 2:23-25. Aha twari turi mu bumenyi bw'Imana. Reka omniscience mwagize grand A, omniprésence tugire grand B. Omniprésence nuvuga Imana yuzuye isi n'ijuru, ibera hose icyarimwe. Rero kubera hose icyarimwe ibyo biraremesha uwizera, kuko aho ari hose Imana iri kumwe nawe kugira imufashe. Sibyo ko Imana ibera hose icyarimwe, wewe wizera rema. Haleluya, wishime. Dawidi nawe yavuze ati naho noca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu uhoraho ari kumwe nanjye. Naho noca mu mwonga w'igitutu uhoraho niyari. Umukozi w'Imana umwe yari umumisioneri ubuhinzi, ubuhinzi cyari kigoye no kitagoye. Uwo mukozi w'Imana baramufata bamutera mu kinogo kirimo rezimondisi n'utujambo kirimo kotokoto. Hanyuma bamaze kumutera muri icyo kinogo kirimo bakayemo harimo inyo, harimo isiba, harimo ibinuka biboze, baca barubwara. Imana ati nakubonye, yururuka biraba. Haleluya. Agira umunezero kubera kumwe n'Imana, agira umunezero yango kugura patrine. Wa muntu aravuga ati basha nimba
umunezero nimba imana ishobora kubana nanjye muri kino kinogo dutekerere space uri kumwe n'imana niyo hari icyo dutwara ibintu bigotse hari icyo dutwara dutekerere space nimba aha hantu no habana n'imana reste domani dutekerere haleluya ubundi muntu nawe nari nshizwe akanya gato mu gasho hari ibyo natsinze mu gasho ko mu birori bari badufunze mu gasho hanyuma ndarota akanya gato ndota haje kujya abantu benshi b'abajene kandi cyane n'atacumi yarenze naciye icyo gihe twari abantu babiri nagasanzemo umuntu bari bafatiye ikarangamuntu nagasanzemo umuntu hanyuma rero nihengetse ku gasima pana ku matera no muri bwije nihengetse ku gasima njanwa mwiyereka mbona haje hinjiye no kujya abo bantu binjiye harimo umusore umwe yaratsakamiye igifaransa nanjye naratsakamiye igifaransa amaboko abonye ndiko ndasoma aranyegereza arambwira yuko badatahura igifaransa ngo kwa nicyo gihe nanjye nari mu buryo bw'imana rimwe nari nagiye muri miso ntabizi hanyuma ntangura kumusigurira maze kumusigurira n'ipaje depaje twa paje ubundi mwanya yavuga ati uburenda bitahura cyakure icare tutangura kuvuga ubutumwa muri ako gace je nkavuga nawe akenterefeta mvuze mu giswahili akanterefeta mu kirundi mvuze mu giswahili nanjye nkenterefeta urumva ariko urabyumva araryohe aravuga ati no yewe aha hantu imana niyo yahanzanye kandi singomba yuko mba ndahava singomba kuvana nawe ngomba twigumane uwo mujenome ku munsi wa kane baramurekuye aragenda hanyuma naje ku munsi wa gatanu barandekura ndagiye mugabo abantu twabwira ubutumwa baragaruka bakatugemurira ukudushimira bisobanura ngo imana iri hose no mu gasho imana irahari rero kumenya yuko imana iri hose biratuma umuntu yizera agira ibyizigiro yesu ashimwe avuga ati naho noba dara detresse naho noba mu mwonga w'igitutu cy'urupfu imana iri kumwe nanje irambo ibyo rero bitwongera ibyizigiro nene kubera iki abantu b'imana rimwe na rimwe bagenda bahondorera bibagiye hari ikintu bibagira muri presence de Dieu kubera iki kandi bibagiye muri science de Dieu bibagiye ko imana izi byose urumva bibagiye muri presence de Dieu ko imana iberaho icyarimwe bibagiye kwitabaza amen rero turashobora kwifashisha turi muri omnipresence nibyo turashobora kwifashisha iki cyanditswe ninavuze yuko kuba imana iri omnipresence biremesha abayizera mugabo ku batizera abagabo ku batizera na kaga reka twifashishe iyi mirongo gusubira mu byagezwe 4 umurongo w'indwi na Zaburi 46 umurongo wa mbere n'uwa kabiri Matthieu 28:20 reka mvuge kuri umurongo wa Matayo 28:20 Yesu yabwiye intumwa ati eheraba ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi kandi mu Baheburayo 13:5-6 niho Imana ivuga iti ntaho nzoguta ntaho nzoguhemukira nuvuga ngo muzogumana Dieu est omniprésent mu bibazo byose ugenda ucamo Dieu est là
Haleluya. Ibyo rero bikuremeshe indemeshe. Iyindi mirongo urashobora kuyisomera. Zaburi 23:4. Niho Zaburi 23:4 niho bavuga ngo mbere naho noca mu mwonga w'igitutu cy'urupfu uzogira ico ntinya. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe ari byo bindemesha mu mwonga w'igitutu cy'urupfu. Ni muri bike bigeragezo byose ushobora gucamo. Ibyo bisobanura kandi ko umunyabyaha ibyo yokora byose Imana imubona ataho yoyihungira. Zaburi 139 verset 12. Zaburi 139 verset 12. Aha ni ku munyabyaha. Ngo noduga nkaja hejuru ngo niyuri. Ngo nomanuka nkaja ikuzimu niyuri. Aho umunyabyaha yogenda hose, aho umuntu yogenda hose asanga y'Imana. Ijambo ry'Imana naryo ribesha. Nuvuga ngo umunyabyaha ntahazohungira Imana bene data. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kubizera Yesu ashimwe. Ku banyabyaha ni pole. Yesu ashimwe rwose. Reka tugende kuri C, omniprésence. Dieu est omniprésent. Oh non, omnipotence. Dieu est omnipotent. Imana ishobora byose. Imana ishobora byose. Sa? Ego. Bon, ushobora kuma 5 minutes basi. Mvuge kuri omnipotence. 5 ou 6. Sawa. Imana irashobora gukora icyo ishaka cyose, ariko Imana ntikora ibitandukanye na kamere kayo. Ibintu byose Imana irashoboye kubikora, muga ibitandukanye na kamere kayo ishobora kubikora. Icya mbere, Imana ntiyigera ibesha. Muri Tito 1:2. Cya kabiri, Imana ntihindagurika. De Timothée 2:13. Cya gatatu, Imana ntiyihanganira icyaha. Nukuvuga Imana irahana. Imana iragororotse. Imana irahana icyaha. Abaheburayo 2 kuva ku murongo wa 2 gushika ku wa 3. Imana ntihindagurika. Mugabo umuntu arahinduka, sibyo? Uko umuntu yarari mu gitondo saa yine arashobora kuba yahindutse. Umuntu akagusezeranira ati rero uraza mu masaha aya naka, ibyo wansabye byose ndabigukorera. Wagenda ugasanga byahindutse ngo byahindutse. Mbabarira. Ariko Imana suko Imana ntihinduka ku isezerano. Yaragusezeraniye ikintu izobishitsa. Imana izobishitsa amahanga azobibona. Bose batangare amagara iyo Mana yikorere. Imana ntibesha. Imana ntiyihanganira icyaha, irahana. Imana irahana. Nicyo gituma bavuga ngo Imana iragororoka. Bon, Imana irashobora gukora icyo ishaka cyose, ariko ntikenera gukora icyo ari cyo cyose. Imana irashobora kwiha akarimbi, sotolimite. Imana irashobora kwiha akarimbi mu guha abaremwe ukwidegembya canke uguhitamwo. Rega ivyo Imana itakoze twebwira bidukoresha, akaba ari twe tubikora, sibyo? Kuko Imana ntizokora byose. Nk'ubu Imana ishatse abantu bose baba mu isi baca bakizwa bavuga kare, siko? Imana omnipotence, Dieu est omnipotent.
ishaka abantu bose bo muri Bujumbura urabashije muga kubera yihaye imiti sibyo sotoriyite nawe yaraguhaye uburenganzira nawe yaraguhaye uburenganzira ikore kandi kugira ngo isi ihinduke ikorana n'umwana w'umuntu kugira ngo abanyisirayeli bakire ubuja bwo muri Egiputa yakoranye na Mose kugira ngo uno munsi muri ino myaka abantu bakizwe ibyaha n'ubugingo budashira baronke rusabi izokorana na Eli izokorana na Jean izokorana na Leontine izokorana na nande sibyo Imana yashoboye kubarinda ko domuntu haleluya Imana ishoboye byose ariko ikidashoboye ni ibi twabitondaguye kubesha guhinduka gukora icyaha Imana ntibishoboye okay nico gituma Imana igituma yaduhaye libre choix sibyo yaduhaye uburenganzira ndahejeje nico gituma itabujije icyaha kuza mu isi ngo nuko ibifitiye ubushobozi kandi ntawe ikiza mumve no verite bagabo ntawe ikiza mu kumuhatira ku kwizera Yesu Kristo Imana ntibafata inkoni mwese mutizera kwa Yesu no yaduhaye ibyo twese duhitamo le bien ou le mal maze ubushobozi Imana yahaye abantu burakomeye noneho ufite uburenganzira bwo guhitamo ubwe le bien ubwe le mal ibyo bintu Imana yabiduhaye kandi yarakoze nahawe rero guhitamo kandi Imana ihabwe icubahiro Zenya okay mu bushobozi bw'Imana Zenya Eli arashobora kugenda kandi ujane na Yesu nyagira ikintu tsitara ko ngaho nakoze na Imana irashobora kurema ikintu igikuye mu busa ikoresheje icyo bita le pouvoir absolu kurema ikintu igikuye mu busa none iyi si yayikuye mu biki iyi si yayikuye mu biki mugabo umuntu nawe arashobora kurema ikintu agikuye mu kindi nko ubuye kubera ibiti twarakoze intebe tuzikuye mu biti okay mugabo Imana ishobora kurema ikintu gikuye mu busa icyo bita le pouvoir absolu Imana irashobora gukora ikintu igikuye ku kindi semer et puis récolter le pouvoir ordonné icyo bita le pouvoir ordonné irakomeye umva ugatego agafite kasina kakazovamo igiti kingana amahanga yose Imana irashoboye none ubushobozi bw'Imana twumvishe ko Imana ishobora byose icyo tubuza kuyisaba ngo idukorere iki na kiriya naho rimwe na rimwe ibikora byabonye yuko bizokubwira ngo ngaruka mbere hari ibintu twita ko ari byiza twagomba kubisaba Imana kuko Imana yamaze kubona kubera yabo mu siyanse yayo yamaze kubona ko bya bintu bizo kugeramo mu rurazi bitari kwino wowe wabisabye urazi ko ari byiza ari igihe reka nihaye ko nifate bakorora no je muri fiançailles aya abantu nabona ni uyu yombera umufasha kandi umutima n'ijisho bikamukura kubera Imana mission je est ton mission izi vyejo na higereje avuga iti usuri wabo
mugaca haguma rero nyene hariho abantu Imana rero ivyo Imana ikwambiye si ukubera kukwanga, ahubwo nuko yabonye kazoza ko izi byose yabonye kazoza, muri kazoza ntibizogenda neza. Kandi ibintu byose si iby'iwacu, umuntu wese afite inimero yiwe, afite ivyo Imana yamandikiye. Rero niyo wasenga uri mu murongo w'ivyo Imana igomba, Imana biyihimbaye ivyo yaguteguriye. Muga niyo wasenga ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana, ivyo Imana itaguteguriye, aho utafata izo birongo. Sivyo gajana? Hariho ikibazo, aho umuntu afite ikibazo sa yatahuritse. Hanyuma Imana ntihinduka, so ni immuabilité. Dieu est immuable. Imana ntihinduka, ntihinduka. Uko yari rero, uko yari ejo, niko iri buno munsi, kandi niko izohora ibihe bidashira. Muri Malaki 3:6 zabe icyo Malaki atubwiye. Malaki 3:6 hariho wahabonye l'immuabilité de Dieu. Imana ntihinduka. Gatandatu. kuko jewe uhoraho atahinduka, cyo gituma mwebwe bana ba Yakobo utamaze rwose. Umva, ntihinduka. Imana ntihinduka. Mu rukundo rwayo Imana ntihinduka. Haleluya. Kandi icyo Imana yasezeranye izogishitsa. Niba yadusezeranye gukingira, Imana izogukingira. Ntabwo wacu Imana izogukingira kuko isezerano y'abantu mu isezerano rya kera, Imana yagiye isezeranira ibintu mugabo batarashika kw'iryo sezerano bagiye intege. Mugabo nticyabujije ko Imana ibashitsa kurya sezerano. Amen. Haleluya. Rero Imana ni nziza cyane, ni nziza rwose, ntihinduka. Iyo aba yahinduka ntaba akiriho muri twebwe. Umuntu yirara ntaba akiriho bwangu. Urukundo rw'Imana ntiruhinduka. Mugasanga umwana w'umuntu yivundagaje, yahindutse, yasezeranye n'Imana ntavyo yakoze, mugabo urukundo rw'Imana rukaguma hahandi, rukaguma ari rwa rundi. Imana ntihinduka. Yakobo 1:17. Yakobo 1:17. Gutanga kose kwiza n'ingabire yose itunganye rwose biva mu ijuru byururuka biva kuri Se w'imico adashobora guhinduka canke kugira igitutu gitewe no guhindagurika. Imana ntishobora guhinduka, iragahezagirwa. Yaba yahinduka simba nkiriho. Umva, ubwiza bw'Imana ntibushobora guhindurwa n'ububi bwabo mu isi. Wewe wibaze ububi buri mu isi generali, hari igihe niyibwiye
hiyumvira nk'ibihugu birimo ingwano uko ngene hari abantu barubura kigongwe umukecuru bagacisha ku mwana bagacisha ko mugabo umwana nticituma umuriro canke ngo ako karere abo bantu ngo umwuzure ubahitane. Imana murazi ko Imana yasezeranye ko itazosubira guhonya isi yihonesheje umwuzure. Imana ntihinduka. None mwe mwibaza ibyaha byakorwa kera n'ibyaha bikorwa uno munsi n'ibihe by'akamaramaka. Uno munsi byarigwije ko n'abantu barabaye benshi byaha bigaca bigwirira. Rero iyo Imana yahinduka yewe iyi si iba yarasubiye kumigwa n'amazi mugabo iyo Imana yahinduka yaca ntiyahindura umuriro wa muriro waturira Sodomu na Gomora ko caha cakorwa muri Sodomu na Gomora abagabo ku bagabo abagore ku bagore baba bavuga ngo ni ibintu byavutse muri ino myaka. Imana iba yaracibuye Imana iba yaracibuye umuriro ukarigata ibi bisagara byose uriko urabyumva mugabo sabonte vraiment sabonte antuka vraiment turanezerewe kuko Imana yacu ku neza yayo kudahinduka kwayo isezerano ryayo ntirihinduka. Sinzi ko kugera ubuye mbega hariho ikibazo mwaje mu manda bahedeye ati mwese mwarize ngo hariho deyade nigeze kubaha kuri ca cigisho bwa mbere l'importance de la vie. Ni n'abatumye kuraba canke kwandika vision mufise mu bwami bw'Imana. Sivyo? Hama ngo benshi barabikoze, mwese mwarabikoze. Sa? Wari mwasi. Ababikoze abo twabiganiriye ko ni bantu. Jamje ngo twarabiganiriye. Wari uhari? No wari uhari. Ndibuka ko umuntu yavuze ati nta bwicyo mbere muga sindamwibuka muga uno munsi mwebwe muri ngaha murafise simbona akazi z'amugani sinane nabahaye akarorero simbona akazi z'iwanjye hamwe ibikorwa ariko ndarangura aho nkorera ku ishuri nakitutse ko niyegereza abamuzima ababwira ibya Yesu tukabatumira ibya Yesu wanagomba n'ikintu kibyo nakora kuko kora irashinga intare mu buryo buteye ubwoba irashingira intare Yesu mu buryo buteye ubwoba sawa aho wowe rero niwe uca wisuzuma urabe yuko izo yawe uriko urayikoreramo turayigenderamo kuko burya bwoko Imana izogukirisha ukuboko kwawe Imana izogukirisha ijambo ryawe amen hanyuma reka iki cigwa twahejeje akwa pasiki cyaguramo n'icyo bigiye tuvuga ikigo cya kabiri twize cyaguramo l'héritage chrétien. Voilà. L'héritage chrétien. Turabonye yuko weneho warira umutima. L'héritage chrétien cyangwa iragi Imana yaduhaye nk'abana b'Imana. Turabonye ko
turi abana b'Imana, turabaraganwa na Kristo. Igihe twavuka ubwa kabiri hari ibyo Imana twasanze yaraduteguriye, sibyo? Abatacize cyangwa abatacumvise ndabaha amafotore. Hariho ibyo Imana yaduteguriye: la joie, le bonheur, l'onction. Urabyibuka? Niho wari? Okay. L'onction, la puissance, la guérison. Alors, umwana w'Imana agomba kuba afite ibintu ko Imana yari akariro k'umwana yavutse, yavutse usanga nyina yategetse ibiryo, amata, ifi, byose biri ngaho. Natwe hariho ibintu tutarinda kugura amafaranga. L'héritage chrétien ni ikintu cyose kitagurwa amafaranga. Sibyo? Umunezero wawugura amafaranga. La puissance, l'onction divine, mpwemu yera, uwo mugura amafaranga kugira ngo umuronke. Hariho umugabo witwa Simon, intumwa ariko zikora ibitangaza, zirambitse ibiganza ku barwayi bagakira. Nawe atavuga kandi nawe yari yizeye Yesu. Atavuga ati yonda ndabaha amafaranga ngahe kugira ngo ndonke iyo onction. Petero acyamutuka ngo hano amafaranga yawe, wowe wibaza yuko ingabire y'Imana igurwa amafaranga. Iyo makubona, haleluya. Hari icyo twavuze ku buntu tutarinda kugura amafaranga. Amahoro, la sagesse, kumenya Imana, la sagesse y'Imana. Birose ku buntu ibyo tugura amafaranga. Ariko hari ibintu abantu bagenda kugura amafaranga by'imburakimazi ngaho mu isi, bagasiga iby'imburakimazi. Hanyuma hari ibyo twise kwa la conséquence immédiate spirituelle. Les conséquences immédiates spirituelles de l'héritage, de notre héritage. Ok? La non-condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Haleluya. Mumva tutegereje. Twebwe turi muri Kristo Yesu nta rubanza ruzodutsinda. Amen. Ariko rero ibyo hariho abantu batabizi kuko ntibasoma kandi ntibiga. Waruka utabaza ugasaza utamenye. Ariko kandi hariho na conséquence immédiate naturelle. La conséquence immédiate naturelle ni ibi bintu byose bitwa inyongera. Muri Matthieu 6:33. Matthieu 6:33. Mwitware ku bwami bw'Imana n'ubuguruka kwayo, ibisigaye byose muzobironka nk'inyongera. Umuduga, inzu, ngaho abantu bavuga bati ni ukuri udafise umuduga none wo gukorera Imana. Ubu uri umwana w'Imana udafise umuduga, genda nawe n'ibirenge. Cakira imiduga. Aho umwe niwe yatubwiye, umwe ejo ariko aratwigisha niwe yatubwiye ati baratwigishije kera, baratubwira genda mucakira imiduga. Ati natwe tuca tubishyira mu ngiro. Wewe ndagucakiye, Mercedes ndagucakiye, umuduga n'inzu etaje ndagucakiye. Est-ce vraiment ibyo n'abanyabyaha babise kandi kumurengera ugasanga umunyabyaha agize imiduga 5. Natwe turiko turaniganira ibintu byo mu isi. Ibintu byo mu ijuru bisunze agaciro ibyo mu isi. None turiko turacakira ibintu vraiment sans valeur. Mugabo a un moment opportun Imana irabiguha. Haleluya. Si ibyo urinda gucakira vraiment ugirane utumutwe ubwenge. Mbere hari n'ababironka barinze kwiba cyane kwica, urumva sa kubesha, urumva mugabo we warakoreye Imana. Imana yenyene ibyishakiye
abiguhereza tiriwe uraswenta. Amen. None rero ibintu ab'isi bujuje, ese vraiment twaremwe ngo tugire competition n'abantu bo mw'isi? Ibintu by'iwacu biri hejuru muri Colossiens 3, 1 à 4. Niho bavuga ngo mugirente murangamize ibiri hejuru, mwipfuze ibiri hejuru. Haleluya. Mwipfuze ibiri hejuru. Aho no muri Matiyo yari ahantu bavuga ngo mubike ubutunzi bwanyu mu bwami bw'ijuru, aho inyenzi n'ingese bitashikayo ngo bimumare, aho abasuma badashika ngo batore. None ibyo bintu umusuma adashobora gukwiba nibi rusari, umusuma ashobora gukwiba rusari. Ibintu byose umubiri ashobora kumvira ko ubasha, bakubitwa bakirane inzu bakayikwaka itongo kutuvuga rusari. Uzubwira abantu mutwara ibindi byose mugabo umuntu usigaye rusari. Haleluya. Kandi rusari nayo dushobora kugira rusari ngo ubure umunezero, ngo ubure amahoro, ubure connection, ubure rakato, ubure ibyo byose twavuze. Muca rero muza ndabaha iyo kuru mu fotore, nzi ko hari n'ibindi mushaka gukora. Yego, biratandukanye n'ibyo navuze. Ntacyo mushaka. Mugabo hariho DAD ntahejeje gusoma. DAD ivuga ko DAD yo ku cigwa ca heritage chrétien iragi ivyo twarazi. Andika icya mbere, vuga igituma rimwe na rimwe usanga bimwe nzi ko atari totologi. Vuga igituma rimwe na rimwe usanga bimwe mu byo twarazwe n'Imana tutariko tubigenderamo cyangwa tutabifise. Ni ikibazo cya mbere. Jawira uriko urabigenderamo kuko uti wowe mwigisha urabejeje, none ko ndabigenderamo byose. Ibyo twaraze ndabona la joie, la paix, l'onction, la guérison, la puissance. Nawe ubaze mugenzi wawe uko mugenzi wawe nta nyungu uboneka. Kabiri, sigura uvuge uko utahura aya majambo ari mu Bikolosayi 3:1-4. Sigura uvuge uko utahura aya majambo ari mu Bikolosayi 3:1-4. Kubwawe nibihe muvyo warazwe n'Imana wumva ko udafise? Kubwawe nibihe? Bisuzume mu mutima mwinshi, ni kuki utabifise? Sinubwira ngo usubirane kubwawe nibihe mu byo twarazwe n'Imana wumva ko idafise? Harimo rero kwisuzuma no kwirinda. Ni kuki utabifise? Senga kugira ngo ubisubirane kuko ni ibyawe. Ibyo bidafasha nicyo bibazo mwigisha uri hanze.